Ingingo y'umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu yarayifashwe ko kuhera kwa 11 ukwezi kwa gatatu hagiye guhagarikwa uruja n'uruza hakoreshejwe amakinga, amamoto n'ivyuma bigera ku mapine 3 bita amabajaje yafashwe nabi n'abasanzwe bakoresha bino vyuma, aho bavuga ko ubuzima bwabo bwari buhagaze ngaha. Benshi na cyane cyane abakoresha amakinga bavuga ko batabona ukuntu bagiye kubaho. Aba ni bamwe basanzwe bakora runo babunguruza abantu bakoresheje amakinga. Twayakiriye nabi cyane, n'ahandi ho twobaho nabi no kwiba mbere twogenda kwiba mu bisanzwe. Ubuzima bwacu bugiye kuba nabi, umuntu agiye kubura agasabune, umuntu agiye kubura rasiyo, umuntu nyene azoca atekereza yicaye kwibaba rasegerereza. Iyi ngingo twe ntituyakiriye neza kubera ije iduhohotera, kubera twebwe tugiye kwicwa n'umukanda, ntitugiye kuronka icepfo ca ruguru. Nka James abana batatu, babiri bariga, urumva nta nagakaye nzoshobora kuronka kweri. Ingingo musyangaje vraiment natenyenya tureki twifera atatu twononye tugiye kuga mu bana nk'inyoni. Ingingo rayihagarika nitwobaho n'abana wabafuye. Umukuru w'igihugu nawe akwiye kuraba nyene tumerewe, amahema tagisi twayakora nka jenge muri tagisi no yakora hejewe. Ndetse abasanzwe batwara amakinga mu kunguruza abantu badashima ino ngingo n'abasanzwe bunguruza abantu bakoresheje amamoto nkaya nabo nyene babonye ko ubuzima bwabo butagiye kugenda neza kubera iyo ngingo itagiye kuborohereza. Ntabwo twavyakiriye neza na gatoya. Iyi ngingo twasaba yuko batugirira ikigongwe kabisa nyene tukabandanya nyene dukora nkuko twara dukora, tukagarukira aho twahora tugarukira. Uranavire yabo barayitubujije yuko tujayo, twaravyubahirije. Umva twasaba nyene umukuru w'igihugu nk'umuvyeyi wa bose akaraba ico yovuga kuri iyi ngingo yaraye ifashe. N'abatwara amabajaje imyidogo niyo nyene kuko batashima ino ngingo. Oya abantu bibajaje urumva no kubaho nabi, none umva umaze akazi ugakora imyaka 10 warakamenyereye, urumva kugira uronka kandi kazi ukora byo kugora. Nukuvuga rero twareba leta yari kuraba ingene itworohereza tukikorera akazi, kubera nk'abantu b'amabajaje naco twonona, abantu b'amamoto nuko nyene. Baba batwara amakinga, baba batwara amamoto mu kunguruza abantu cyo kimwe n'abunguruza abantu bakoresheje amabajaje, eka mbere n'abiyunguruza bakoresheje ivyo vyuma. Ico bahurije ko nuko iyo ngingo itagiye kuboroheza, bagasaba ko yohagarikwa mu maguru mashi.